Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana nanywe mwe banywanyi mubandanya gukurikirana amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abari ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya nino ku mugabane wa Afrika, bari mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye mu burengero muri Kongo, abadukurikira muri mu buseruko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara zo mu buraruko, izo mu bumanuko, izo hagati mu gihugu, izo mu buseruko n'izo mu burengero, mwese muri mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, abari mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamura tujya ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nuko inama yaberaga muri Ethiopia habandanyije kuvugwamwo ibintu bikomakomeye cane, akamwemwe ni kose kuri Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi, umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni mu nyuma yaho bahuye ari babiri bakagira ivyo baganira, ivyo bumvikanye mu mwihwezo, hakaba harimwo ko bagiye kubandanya bagwanya inyeshamba zagisibije ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, imitwe yitwaje ibigwanisho cane cane umuhari wa M23 kuri ubu ngubu niwo uri ku ruhembe, niwo uri kwisonga yindi mitwe iriko irabica bigacika ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abategetsi bakomakomeye cane baravuze kuri ico kibazo, birananirana birayoberana. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bakaba bunze ubumwe cane, akamwemwe ni kose mu nyuma yaho bavuze ko bagiye kugwanya abagwanyi ba M23. Ingabo za SADC ziri ngaho muri ivyo bice vyo mu buseruko muri Kivu y'uburaruko ziriko ziragwana ubutarariye umuhenerezo kugira ngo zirabe ko zotsimbura zikavana abagwanyi ba M23 mu tsimbiro. Biravugwa ko Perezida Ramaphosa Sirilo, umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo, yaciye afata ingingo ikomakomeye cane, yavuze ko agiye kongera kurungika abandi basirikare ngaho muri ivyo bice vyo mu buseruko, agiye kurungikira Kongo ingabo 2,900 ziyongera ku bandi basirikari bari basanzwe bari ngaho muri ico gihugu bava muri Afrika y'Epfo. Malawi, igihugu ca Malawi naco caratanze umusada waco, cararungitse ingabo ngaho muri Kongo. Tanzania, igihugu kibanyi mu buseruko, naco cararungitse ingabo ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uburundi bwo ni umubanyi w'akadasohoka, umubanyi wa Somambike wa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, yarungitse ingabo mu bambere baja kugarura no kugwanya ingabo za gufasha ingabo za FARDC kugwanya umuhari wa M23 bavuga ko ari abanyarwanda. Ibihugu vya EAC vyararungitseyo abasirikari ariko bari bagiye guhagarara hagati y'ingabo za FARDC n'inyeshamba za M23 zariko ziragwana. Ivyo ngo ntago vyari bihagije kuko Uburundi bwo bwagezeyo naho bari barungitswe ngaho guhagarara hagati y'inyeshamba, bashitse muri Kongo bambara umwambaro w'igisirikari ca Kongo, baja ku rugamba baragwana. Mu kugwana n'izo nyeshamba za M23 vyaraciye biyoberana,
Abasirikari b'u Burundi babandanya gutakaza cane, gucibwa intege n'umwanzi, baricwa karahava, bamwe barahunga bata urugamba bagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abagarutse baciye bajanwa gupfungwa mu mabohero ya gisirikari muri military police canke muri police militaire, mbere kandi baraciye bajanwa mw'ikambi ya Mujejuru, abandi bapfungirwa mw'ika Cibitoke. Ibintu biboneka ko bibandanya kuba bibi cane kuri abo bategetsi, naho bavuga ko bashize hamwe inyuma y'uko bumvise ko bagiye guhabwa intererano, inkunga ikomakomeye n'ibihugu vyo muri Afurika, kandi bikavugwa ko umubanyi wabo Perezida Kagame ngo ari we ateza umutekano muke. Abo bagabo umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bafise umugambi mubisha, umugambi w'ubukozi bw'ikibi, umugambi wo kuzokwica perezida w'u Rwanda. Mu majambo bama bivugira bavuze ko bagomba gutembagaza ubwo butegetsi bakabukuraho, kuko ngo umukuru w'igihugu c'u Rwanda niwe ateza umutekano mukeyi. Niko amajambo yabo baciye bivugira bo ubwabo yavuga. Ubwiwe Felix Antoine Tshisekedi yarivugiye ko abanyarwanda ntaco bamutwaye, ngo ikibazo mugabo ari umukuru w'ico gihugu kibanyi. Ivyo biraboneka ko ari amagambo ya rutwitsi, amagambo ashobora kugumura abanyagihugu b'ikindi gihugu, nk'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we yaciye avyivugira mu majambo ye, avuga ko ahamagarira urwaruka kuja hamwe rukaza rugakora umutwe uzoja kugwanya ubutegetsi bw'igihugu c'u Rwanda ngaho mu Rwanda, ngo uwo mutwe azowuha indaro ngaha mu gisagara ca Bujumbura, azowuha vyinshi ku butaka bw'u Burundi, azowuha indya, awuhe ibigwanisho, awuterere intererano zitandukanye, hama baje kugaba ibitero ngo baje kubohora urwaruka rwo mu Rwanda ngo ruboshwe n'abategetsi b'ico gihugu. Ariko ibiboneka nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ayo majambo yaciye akwirakwiza aboneka nk'amajambo yo gutwika, yo gusenya no gusambura ubumwe bw'abenegihugu b'u Rwanda, ubumwe bw'abanyagihugu bo mu karere, mu bihugu vya EAC, mbere na Afurika yose yunze ubumwe, kuko umukuru w'igihugu ariko aratangaza amajambo nk'ayo y'urwanko, biboneka ko ari amajambo mabi cane ashobora gukwega akarambaraye. Ni mu gihe ngaha mu gihugu c'u Burundi abatari bake, abanyarwanda bariko barahigwa, bariko harakogwa uruhigi rukomakomeye cane ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babarizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye afata ingingo yo kugara imipaka, imbibe zose zihuza igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko n'igihugu cacu c'u Burundi, yaciye azugara. Aheza kuzugara, uwitwa umunyarwanda wese yaratanguye gukorerwa uruhigi n'igipolisi. Abarundi bari ngaho mu Rwanda babuze uko bajabuka, bari bagiye gusuma, bamwe baratashe barafatwa. Mu kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi baciye bajanwa mu mabohero bagirizwa ko ari abagwanyi. Gushika mangaya ntawuzi aho boba bapfungiye, ababo bararondeye mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko gushika ubu ntawuramenya aho boba barabajanye. Ni mu gihe havugwa ko hari abantu bagenda batogwa ibiziga, abandi bakicwa irya nino mu mabohero, ariko ntihamenyekane iyo baba baciye baza bavanwa.
Ivyo biraboneka ko rero ubutegetsi bw'u Burundi bubandanya gukora amabi cane, bubandanya gukwega akarambaraye hagati y'ibihugu vyo mu karere, kuko nibo batanguye gufata n'abenegihugu babo b'Abarundi bakabica. Ivyo ni akamaramaza. Akarorero ni abasirikari babiri n'imbonerakure zitandatu bishwe muri uku kwezi bazira ko banse kuja ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kuja kugwana n'umuhari M23. Baciye bajanwa kwicigwa mu Gatumba hafi n'ahaguye Abanyamulenge, niho biciwe kw'itegeko ry'uwujejwe iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi Generali Ildefonsi Habarurema. Fyonda subscribe kugira ngo amakuru aza gushikira.